Uhoraho Mana yacu turagushimiye cane ko watuzigamye ukadushikana kuri ino saha, turagushimiye ko wadukundiye tukabaho kuri uyu munsi, kandi waduteguriye ameza meza kugira ngo uduhe imfungurwa yawe, ijambo ryawe. Tuje Mana dusaba ngo amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo atubonekeko. Mana, aho twagize ico ducumura, turasavye imbabazi ngo amaraso ya Yesu atwoze rwose. Turaje imbere yawe dusavye Muhemu Yera ngo abane natwe adutahuze ico ubwira ishengero. Turakweretse umukozi w'Imana ari hano yiteguriye gushikiriza ijambo ryawe, nawe ngo umugirire neza umukoreshe nk'igikoresho cawe. Uhoraho, uwugabura n'uwugaburirwa twese twunguke. Mana, bidutume noneho twebwe dukira kandi dukize n'abandi abazovyumva biciye mu buryo bunyuranye bw'ingena aya makuru azobashikira ugira utuganirire uyu munsi. Turuguruye imitima yacu, Mana yo mw'ijuru, ngo uze ufate ikibanza c'ubwami, kanatsinda nta yindi Mana iriho. Imana iriho ni wewe, Imana twemera ni wewe, Mana ya Aburahamu, ya Isaki na Yakobo. Turaguhaye ikaze, karibu muri kino kibanza. Ishimwe n'icubahiro n'ibibi vyawe, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye twizeye, amen. Amena. Ego, uno munsi ni ijambo tugomba kuvuga, ni ijambo rivuga ngo guma muri Yesu Kristo wenyene. Guma muri Yesu Kristo wenyene nico tugomba kuganira. Uburundi umwanya bishobotse tuzoyibandanya iminsi mikeyi. Ego, dusome Abanyefeso ico ca mbere wa 17 gushika kuri 18. Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 17 gushika kuri 18. Sindi hafi narabundi asoma. Dusome Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 17 gushika kuri 18. Ndasoma mw'izina rya Yesu Kristo. Ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, Data wa twese w'ubwiza, ibaho umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya, w'amaso y'imitima yanyu yihweze, kugira ngo mumenye ivyo mwizigirwa no guhamagara kwayo ivyo ari vyo, mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'iragi rifise ubera. Dusome ari muri Bibiliya y'igifaransa naho kugira tubyumve neza. Ephésiens chapitre 1 verset 17 à 18. Handitse ngo: Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître, qui ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse, la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Dusenge. Mana Data wa twese mw'ijuru, uri Mana y'igitangaza, uri Imana ihambaye, uri Imana yadukunze urukundo rw'imburarugero. Mana nzima, ntaco utakoze, nta na kimwe tuzokwitwaza nitwashika imbere y'intebe y'imanza yawe, kuko waduhaye byose. N'ubu muri no rugendo uratwitaho udusengera
utwigisha n'ubu ugomba kutwigisha kutwibutsa kugira ngo tumenye uguhamagarwa watugiriye, tumenye umutima w'ubwenge waduhaye, uduhishurire kugira tukumenye rwose, kuko tukumenye rwose niho turonka amahoro, tukumenye rwose niho turonka umunezero, tukumenye rwose niho turonka intsinzi, tukumenye rwose niho tubana igikorwa waduteguriye kandi waduhamagariye. Urakoze. Uyu munsi rero ndakwinginze nk'uko vyama abari bubivugira, je gukoresha akanwa kanje, simvuga ivyo nishakiye, mvuga uko ugomba, icubahiro n'icawe byose gendereza mwizeye Yesu Kristo, amina. Mu Banyefeso igice ca mbere umurongo wa 17 gushika kuri 18 nk'uko twabisomye, Pawulo yariko yabibabwira, abwira Abanyefeso ati Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese w'ubwiza, ibaho umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Mu Gifaransa bavuga ngo je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse et de vous le révéra et vous le fera vraiment connaître. Ni ukuvuga tumaze kumenya Yesu Kristo neza, tugahishurirwa, tukamenya uwo ari we, tukamenya icyo turondera, tukamenya icyo yaje kudufasha, aho niho tutazoshobora umuvako. Nshuti zanje, ni ukuvuga murazi yuko bavuga ngo utazi icyo arondera menya icyo atora, utazi icyo arondera ntamenya icyo atora. Abandi nabo bati umuntu arambara ikirezi ntamenya ko cera, umuntu arambara ikirezi ntamenye ko cera. Aruzi ikirezi murazi icyo ari cyo? Yego. Igiki ga pastor? cyari ikintu bambara mw'izosi co gushaza. Yego. Cera. Yego. Mani guheza gira umengo sinzi ko mu Gifaransa ni kiri kwivre. Sinzi ngo nabacita mu Gifaransa. Urumva peu importe, mugabo urumva ico kirezi kiba kiri mw'izosi. Kiri mw'izosi rero, uriko uragenda, uriko uragira abandi bo bakibona, we tukibona. Ça comprend? Birumvikana? Donc umuntu arambara ikirezi ntamenye ko cera, ntamenya ko aberewe, abandi babagira bati uraberewe, ico kirezi kene gisa neza, iki c'est ça. Kirezi yo irashobora kurereta ukanayibona, ariko nawe kirezi kiba kiri mw'izosi rwose ntikibona. Ni ukuvuga rero agakiza dufise Yesu Kristo, dufise ubwiza bwiwe, yaba tuzi ubwiza dufise, ntituba tumwanjajwa, ntituba tumwanjajwa ko na gatoyi. Kuko abantu benshi, abatari bake, barakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, hahera iminsi mikeyi ukabarondera ukababura. Abandi nabo bakagenda bakwega amaguru, abandi nabo bagahagarara ukuguru kumwe kuri mu gakiza, ukundi kuri mu byiza, bakavanga. Ikibuka mu bya historiye ko Yesu Kristo yavuze yuko abantu bafise akazuyazi azobadahwa yumva nuze. Tonge kwinjira mu gakiza, twinjire mu gakiza cyane rwose. Abandi bakagenda mu vy'isi ariko bakitwa kureza paranse, bari mu gakiza ariko tutari mu gakiza. Ni ukuvuga Imana yacu ni Imana izi ubwenge cyane, irabona l'interieur, irabona mu mutima,
w'umuntu uwo ari we wese. Ni ukuvuga rero ibyo biterwa n'iki? Ibyo biterwa rero nuko tutaba tuzi agaciro k'agakiza twaronse, agaciro k'agakiza twaronse. Uko nababwiye utafise ntamenya icyo arondera, ntamenya n'icyo atora. Icyo gituma rero ako gakiza tumaze kumenya ko ariko iko rero ngaha ijambo ry'Imana twatanguye kuvuga ngo Imana iduhishuri la sagesse, l'intelligence divine, tumenye ibyo twarose, tumenye ibyo ari byo, kuko umaze kumenya valere y'icyo ufise, icyo gituma udashobora kubivamwo, kuko uba ari agaciro. Ubu rero nibyo tugomba kwiga kugira turonke, umaze kubimenya ukamenya rero komisa ntizosubira kubivamwo. Nicyo gituma tugomba kumenya Yesu Kristo ari we. Hariho umuntu umwe yigeze kuvuga ati, murazi yuko hari amabiye original n'ayandi mafobiye. Ati rero kugira ngo umenye neza ntibazokwibe, ngo umenye frebiye eroyo, uzokwitiranye ero n'itariyo, kuko aba speculateur n'abasuma babandanya bagiye bamenya ubuhinga cyangwa amadolari ya vrai n'atari ya vrai. Ati dukwiye kumenya, dukwiye kwiga idolari itameze neza imeze gute, ero itameze neza imeze gute, amarundi atameze neza ameze gute. Ukwiye kwiga gusa ero imeze neza imera gute, dolari imeze neza imera gute, amafaranga y'amarundi ameze neza amera gute. Natwe rero hariho Yesu Kristo, kugira ngo umenye hariho abiyitira Yesu Kristo, hariho abayite amaspekirasiyo menshi. Kugira rero umenye ibya vrai ijambo ry'ukuri, ukwiye kumenya Yesu Kristo neza uwo ari we. Umaze kumenya Yesu Kristo neza uwo ari we, ibindi byose uzoca ubibona bya feke. Aho niho vyugariye, aho niho vyugariye. Rero kumenya Yesu Kristo ni agaciro. Nivyo turiko turakora rero kugira tugire ihishurirwa, kugira tumenye Yesu Kristo, tugire la sagesse divine, kugira tumenye ukuri uko ari. Dusome muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 6. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo ngo, kuko mu vyanditswe harimwo aya majambo ngo, raba ndashira Isiyoni ibuye rigumye imfuruka, ryatoranijwe riri n'igiciro, kandi uryizera ntazomara amaso. Yesu ashimwe cyane. Yesu Kristo nibuye rigumya imfuruka, ibuye rigumya imfuruka ry'ishengero ryiwe, ibuye rigumya imfuruka ry'umugeni wiwe, ibuye rigumya imfuruka ry'ubugingo bwawe, kandi nibuye ry'igiciro, ry'agaciro kadasanzwe. Uryizera, ukizera Yesu Kristo, ntuzomaramara kandi ntuzomaramazwa. Tuzomaramara muri buno bugingo turimo, kandi ntuzomaramara igihe hageze c'imanza imbere y'Imana. Ni ukuvuga wakiriye Yesu Kristo mu kuri no mu mpemu, tuzomaramara n'ukuri niwashika imbere y'intebe y'imanza z'Imana. Tuzomaramara muri ino nzira turimwo, muri runo rugendo. Bihuhuta ntibizobura, bishira bois la caravane passe. Ibihuhuta bitera ubwoba, indwara, impfu, ibiki n'ibiki, ibicifuzo ntibizobura, ariko uzoguma ushikamye, ushize amanga. Uzoshike kuri rwa rugero Pawulo yagize ati, narwanye ingwano nziza, ndindira kurone y'Imana, ndindira igitsibo c'Imana. Iyo ngwano rero kiryoshe cyane, sitwe tuyigwana.
akanyegeri kari ku ntambwe, hanyuma kariko karajabuka ku kiraro kirayigayiga, ako kanyegeri kati ikiraro turazi kukibomora. Natwe turashobora kuvuga tuti ingwano turiko turayigwana nk'uko Pawulo yavuze, ariko si we yayigwana, ni Yesu Kristo ayitugwanira. Aho niho hari agaciro, aho niho hari ubushobozi. Ntuzomaramara muri ibi nzira turimo, ariko bisaba iki? Bisaba kumwizera. Nico gituma ngaha yavuze ati ibuye rigumye imfuruka, ibuye ryatoranijwe, ibuye riri n'agaciro, kandi uzoryizera ntazomaramazwa, kandi ntazomaramara. Uwizeye Yesu Kristo n'ubugingo bwiwe bwose ntazomaramara kandi ntazomaramazwa. Ariko ndababwira, ariko bisaba kumwizera. Kumwizera no kuvuga iki? Si ukumwizera ko ari Imana gusa, si ukumwizera ko yaducunguye gusa, si ukumwizera ko ashobora byose, ivyo d'accord, ariko ni ukwizera ijambo ryiwe, ni ukwizera ijambo ryiwe yavuze. Pasiteri rero yagize ati nzokurungikira iyi kado itere date, canke nzoza kukuramutsa, canke nzogira iki, canke uzoze hano ico tuzovugana, mbazi ko nzomusangaho. Hariho umuntu bari aba frere, baba demi frere, umwe yari muri Suisse, undi umengo yari Belgique. Baramubwira ati ndaringeneye ko nico tuvugana, turazoza, nzoza ndi kubona ntibari bwabona, n'umwe yari wa kera, ubundi yaje bure ya kera, undi yaje vuba. Hanyuma turaza muri Suisse, tuzohurira kuri gare, nzoza kugutora. Hanyuma araza ega yavuye ngo burije gusubira inyuma. Yarasubiye inyuma, aramurondera arabura, yaramukwevye kuruze yuko ijambo ry'Imana Yesu Kristo umwizeye siko ameze. Yesu Kristo ntarara nk'abana b'abantu, Yesu Kristo ntararuka nk'abana b'abantu. Ijambo ryiwe ni rizima. Ijambo ryiwe ko yaravuze ko azoza. Muri Yesaya mwarabibonye, hari hasigaye imyaka 1000, araza, arasize ko azoza kuducungura. Yaraje kuducungura, yaravuze ko azopfa, arapfa, yaravuze ko azobambwa, arabambwa, yaravuze ko azozuka, arazuka, yaravuze ko azoturungikira mpwemu yera, yaraturungikiye mpwemu yera, yaravuze ko azoza kudutora. Ako niko gasigaye 99% yamaze kuba realize. Ivyo yavuze vyose vyarashitse, kandi ubu nico gituma dutegereza kumwizera. Twebwe twabonye vyinshi, mwasomye vyinshi, nk'uko mwabibonye. Nico gituma dutegereza kwizera ijambo ryiwe. Ijambo ryiwe tukaryizera, hanyuma zo kuryizera gusa tukarishira mu ngiro. Niko kuryizera. Kuko umuntu wizeye ivyo yakubwiye, ivyo mwayazi, ukunda cane, ugerageza kumeta en application sa parole mwavuze. Tegeza kumeta en application alliance. Alliance ni kuvuga isezerano mwasezeraniye n'Imana. Isezerano mwasezeraniye n'Imana ni iki? Twasezeraniye n'Imana yuko itubera Imana, tukayibera abana, tubera Imana, tukayibera abantu bayo. Imana yacu ni yera, natwe tukababera. Uko iryo niryo sezerano dufite n'Imana. Kuko ni yera igasanga ntiwera, rya sezerano uzoba wararivuyemo. Igize ati ndababera Imana, mumbere abana. Rya sezerano utabaye umwana w'Imana, kuba mwana w'Imana tuzobibona, kandi murasanzwe mubizi, ni ukuba umwana w'Imana koko, agakurongora, ukemera akakurera, ukemera akagutwara uko ashaka, ukanyuma
kubona reka n'abavana ariko bisaba kumwizera, kwizera ijambo ryiwe, kurishira mu ngiro no kurigendera mu bugingo bwawe, ukamamaza umwami Yesu Kristo warose, ukamwamamaza mu vyo uvuga, ukamwamamaza mu vyo ukora, ukamwamamaza mu vyo wambara, ukamwamamaza mu vyo unywa, ukamwamamaza mu vyo ufungura no mu vyo usoma canke mu vyo uraba. Ababwiye yuko bavuga ngo dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Mbarira abo mugendana nzokubwira uwo uriwe. Bareba abo mugendana nzokubwira uwo uriwe. Hariho umuntu yigeze kuvuga ati jewe rero ndababwira yari mu bagenzi, ageze mu bishega akavuga ibishegu, ageze mu vya politike akavuga mu vya politike, ageze mu macakubiri akavuga amacakubiri, ageze mu bindi akavuga nk'abandi. Aya mati murazi ko ndi umukozi w'Imana, murazi ko ndakijijwe, murazi ko ndi ubunubi. Bati twegera rimwe kwi apo ngo mwumvise yabo, wa mugabo ngo ni umupasiteri, wa mugabo ni umwarimu, wa mugabo ngo yarakijijwe iwe. Bagaca bitwigira. Tonge rero urumva nuko ibintu bimeze. Urashobora kujana n'abanyabyaha ukagira ngo n'abagenzi, ukabizera mugatwenga, ukagira uko ngo uriko urabanezeza nibo bavako, ariko igihe rero bakajyana inzara byajana urya yitwa akora mubwiza ngo yivyagira ngo afet uriko ubuza soja mw'ijuru kandi uriko urabuza n'abakizwa. Tonge rero barakwifuza. Hariho abantu benshi ngira ngo baramubumva, n'abayisilamu barashobora gucamo, n'abandi guciye ndashaka umuntu akijwe cane, ndashaka umupantekote, ndashaka umuntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza, naho ntakijiwe niwe shaka, ngo niwe atazopfanga, niwe atazongirira nabi, niwe atazogira iki. Ariko we kubija ngo wapi n'abandi nabo ukababwira uti nimwakire Yesu Kristo umwami n'umukiza, nimukizwe. Ngo wapi jewe sishobora kuva mw'idini y'abasogokuruza, y'abasogokuru w'ishengero y'iwacu ya sogokuru na nyogokuru niyi yavuma niyi. Bafete ntabarondera ishengero ry'abavyeyi, abagira ati aba bavyeyi ari ishengero turimwo turanywa inzoga no bivamwo aka kayoga kahora nahora nyuma kazoce gatangura kugenda, agashata arera nsibira ati nsibiri rero ko ari ishengero y'abasogokuruza ntashobora kwivamwo. C'est ça la situation. Imana irabona yuko nturi kuniganira ishengero, nturi kuniganira idini, nuko ishengero ryo ni rimwe n'universel, uko ukuniganira kugira ngo tikakantu ahantu bazohava bambuza inzoka, bazohava bansibira. Hanyuma gukizwa neza, hari umuntu umwe yakijijwe mu Burundi, akizwa hanyuma ati wakendaki Yesu umwami n'umukiza, ageze kugira ifanta akashira koka hejuru agashira amustere munsi, hanyuma hariyo benshi babinywa gutyo bakayigira ikitusa. Hariho n'undi mukozi w'Imana yigeze kuvuga, bariko baravuga ari kumwe yanywa akavinyu, hanyuma abana bari mu bandi bana bariko barayaga bavuga ko inzoga ari zingo. None abo umupasiteri we yarorongoye ishengero, uwo mwana nono papa aranywa akavinyu nta probleme yamayinywere. Tonke vya bindi yahora yegera babana nibo bavyamamaza. Tonke twurute yuko ndetse n'Imana iragira iki. Tonke ivyo ifu yuko utari n'abashobora kuvuga bati none Bible iramutse inzoga, qu'est-ce que ça veut dire? Ni ukuvuga effectivement apparemment kibiboneka, mugabo mw'ijambo ry'Imana abareye ntibigera bari mu kintu kiboreza. Abareye twe turi mu bwoko bwatoranijwe, nico gituma abarewi batanywa n'importe quoi.
kandi habuza ko banywa inzoga, natwe turabarewe, turabami n'abaherezi, ntituraba ari bo bose. kandi ikindi umuntu ushobora kugira umwanya turiko turavuga gutyo, umuntu yashobora kuvuga ati none i Buraya hariho abazungu bigeze kuza tere pariti barakaze Bujumbura, bati ko tugiye mu Burundi ivy'inzoga nimubinywe, ushitse muri hoteli niho tukanywa. Abazungu rero ntibanywa nk'abandi bose, ntibanywa nk'abarundi, ntibanywa kuko abarundi baca banywa zose, n'abandi bose banywa nk'akavinyo nk'akaveri kamwe. kandi ntiyagira uzobabesha, inzoga amusiteri cyangwa ibindi biraryoshe, ubwo naho biryoshe unyoye akarahuri kamwe utuhindura. Nicyo gituma mushobora kubona abantu batanguye kunywa inzoga bari bahotse baca bagatangura kuvuga rwasere, bagatangura kuryoherwa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ni ukuvuga emotion, sentiment zadutse, zahindutse, umubiri wahindutse. Uwo mubiri wahindutse rero, guhinduka ko bihinduka, comportement ihinduka, umucumvushwa wumvutse bose. Kemugera aragenda hari mugashwanga mugakubera alcool yabange cyane, ugatangura gusuka, ugatangura gutwenga utari kuratwenga, ugatangura kuvuga ibitaro uruvuga, ugatangura kuvugisha abakenyezi n'abagore cyangwa abagabo utahora ubavugisha, ugatangura gukanura amaso. Ni ukuvuga ni efe y'inzoga. Iyo efe y'inzoga rero c'est pas efe du Saint-Esprit, uko haba efe y'inzoga niko Saint-Esprit agenda. C'est ça la situation. Nuko rero biba bimeze pour dire yuko uhinduka Yesu Kristo. En fait no kuvuga iki, Yesu Kristo ari muri kandi muriko murageye, muriko murayana, ucutangura tuzobona umuntu yanyoye inzoga cyangwa yamaze kugira atangura kuvuga ngo ndakunda Yesu Kristo, agatangura gusenga, agatangura kuvuga mu ndimi bapi, tuzobona atangura kuvuga ndamukunda, uwo bari kumwe ari umukobwa ari sex opposite cyangwa umuhungu, ariko ntazovuga ko Yesu Kristo ari Imana, ari urukundo. Batanguye kuvuga mu ndimi, batanguye kuri c'est ça l'effet négatif y'inzoga, pour votre intérêt, kugira ngo wicunge. hanyuma kandi kumwe kugira kabiri, wanyoye akayoga, wanyoye inzoga, uca hageze bya bintu byo kuvyuka mu gitondo hakiri kare gusenga nka kwa kundi Yesu Kristo yazinduka mu mutwenzi mu 3h du matin, 4h du matin gusenga tugahazuga. Ntibizokunda, uzoba agatiro k'inzoga kagutwaye, uvyuka mu ma 6h, 7h, 8h, upfunduka wiruka ku kazi, canke grâce matinée vyuka saa 4 kubera warayoborewe. Ivyo byose biragutwara akayombekere buhoro buhoro. Cyo gituma mwene ivyo nkamve ngomba kubabwira yamande baba barabavuga no bibi ntaramwe bavuga, ntaramwe bagira iki, uwo turabaherezi ayemereye kugira ngo ube ugume uri bishite, uri no kuvuga nk'ebu yera uri agufise, uri mufise mu mutima uciryoherwa, uca wumva ko hariho agakiza kadasanzwe, ca wumva ko rero umva rero harimo incompatibilité y'ibyo byaho. Urumva kagakiza rero, kuko ibuye rero rigumya riri n'agaciro, kandi uryizera ntazomaramara, ntazomaramazwa kandi n'ibi vy'isi. Kandi ubabwire Yesu agaciro kiwe, kwibuye rigumya ubugingo bw'abamwizera, ko yatoranijwe kandi n'agaciro kadasanzwe, no kuvuga hano mw'isi no mu bihe bitazoshira. Ni ukuvuga utazi agakiza waronse ntumenya kukabungabunga. Nicyo gituma turiko tugira icishurirwa kumenya Yesu Kristo ariwe. Utazi agaciro kiwe ka Yesu Kristo ntuzomenya kukabungabunga,
utazi ingene ayo mafaranga yakugoye ntuzoreka ntuzoyabungabunga. Nico gituma bawundi ati icyo uhawe ni ugutora, ugitwawe ni ugutora, uvyita gute? Icyo uhawe ni ugutora, ushaka ni ugutakara, quelque chose comme ça. Ni ukuvuga icyo uhawe, icyo uronse comme ça à la volée, kitagucumukuje, tugiha valeur. Nico gituma n'abantu, les parents, uri kurondera amazu menshi ngo bazoyasigira abana, bayasigire heritage, bazoyisigira abana. Heritage wari ukwiye kubaha education kugira ngo bazokwige, kugira bazovyironderere, kubera bazi ivyabacumukuje. Hariho umuntu yari afise amazu menshi i Bujumbura, hanyuma amaze gupfa, abo bana ikintu ca mbere basha mu kwezi gukurikira baciye bazigusha zose camunani, kuko zizabagoye. Ariko ikintu kikugoye, uzi ingene wagicumukuriye, uzi ingene wagiye mw'ideni, uzi ingene waraye udasinziye, aho uzokibungabunga kuko uzi imbarere yayo, uzi ingene vyakugoye, uzi ingene vyagucumukuje. Rero umaze kumenya Yesu Kristo, ngene n'agaciro, ngene Yesu Kristo ari udasanzwe, aho uzomubungabunga. Umenye Yesu Kristo agakiza waronse ko kavuye kure, aho uzokabungabunga. Ico gituma rero ukwiye kuvyiga tukabimenya, kuko utamenya agakiza ngene kabaye Yesu Kristo ko ari umuntu adasanzwe, uzomubungabunga, uzobona ko ari ibintu bisanzwe, ari idini, binjiye mu dini gusa. Dusome rero kandi muri Matayo igice ca 13 umurongo wa 44, umurongo wa 44 gushika 45, 44 gushika, kugira ngo tumenye valeur Yesu Kristo ari we. Matthieu 13:14-44. Matayo 13:13 umurongo wa 44 gushika 45. Umurongo wa 44 gushika 45, haravuga ngo izahabu ni maragarita, ubwami bwo mw'ijuru busa n'izahabu zanyegejwe mw'itongo. Umuntu yazubutseko arazihisha, aragenda, umunezero umutera gushora ivyo afise vyose, agura iryo tongo. Kandi ubwami bwo mw'ijuru busa n'umudandaza arondera imaragarita nziza. Abonye imaragarita imwe y'igiciro kinini, aragenda, ashora ivyo afise vyose, arayigura. Imana iguhezagire cane, kuko umudandaza yashoye ivyo afise vyose ngo agure ibisumba ibindi. Natwe twararonse ibisumba vyose, twararonse inzaha, igisumba inzahabu ni maragarita, ni umwami wacu Yesu Kristo, yaducunguje amaraso yiwe y'agaciro agahezagirwa. Arico gituma twomubungabunga mu kugumya agakiza twaronse, tutajegajega. Haleluya. Dusomere kandi Abikolosayi igice ca 2 umurongo wa 1 gushika 3. Kolosayi igice ca 2 umurongo wa 1 gushika ku wa 3. avuga ngo ndagomba ko mumenya ukuntu mbagwanira intambara mwe n'ab'i Lawodikiya n'abatarankubita ijisho bose uko bangana, kugira ngo imitima yabo ireme, kuko bamatanirijwe mu rukundo ngo bahabwe itunga ryose ryo gutahura atamazinda, babone kumenya ibanga ry'Imana n'iryo Kristo. Muri we niho itunga
ryose ry'ubwenge n'ukumenya ryahishijwe. imana igwisegere cyane ni abikorosa igice cya kabiri umurongo wa mbere. Ndagomba ko mumenya ukuntu ndabagwanira intambara n'abiradekiya n'abataranguka ijisho bose uko bangana, kugira ngo imitima yabo ireme, kuko bamatanirijwe mu rukundo, bahabwa itunga ryose ryo gutahura atamazinda, babone kumenya ibanga ry'Imana niryo Kristo. Ibanga ry'Imana niryo Kristo. Muri Kristo, muri we niho itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe. Muri Kristo niho hari itunga rya sagesse. Je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'il soit uni dans l'amour et enrichi de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret, c'est-à-dire le Christ lui-même. Ni ukuvuga niho hari sagesse ne vraie intelligence. Iri muri Kristo. No muri yo igice cya 28 bavuga ngo itanguriro ry'ubwenge no kumenya no kuba uhoraho. Aho ni ubwenge, itanguriro ry'ubwenge no kumenya Yesu Kristo, itanguriro ry'ubwenge no kubaha Yesu Kristo. Aho niho hari ubwenge budasanzwe, ubwenge budateye amazi. Ngo en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Aho niho byose biri muri Yesu Kristo. La sagesse divine, wishaka, ni muri Yesu Kristo. La connaissance divine, iri muri Yesu Kristo. Ibindi byose bitari afise fondation na fondement muri Yesu Kristo ni fake. Les trésors cachés ni sagesse divine. Les trésors cachés ni puissance divine. Les trésors cachés ni guérison divine. Et les trésors cachés ni paix en Jésus-Christ. Ni ukuvuga trésor caché ni sagesse ivuye mu ijuru, nta handi woshobora kuyikura. Puissance, ubushobozi uvuye mu ijuru, nta handi woshobora kubukura atari muri Yesu Kristo. Gerizo y'umubiri n'umutima, nta handi woshobora kubikura atari muri Yesu Kristo. Amahoro adateye amazi, nta handi woyakura atari muri Yesu Kristo. Amahoro ibi biki n'ibiki. Ibi bihugu turimo by'Iburaya, usanga bifise ubwoba, usanga Europe ifise ubwoba, usanga Uburusiya bufise ubwoba ngo buradutera, usanga Amerika irafise ubwoba, usanga Uburusiya bufise ubwoba, usanga abanabo bafise ubwoba. En fait, la peur ni satanique. Ngo banaka baradutera, banaka baranyenga, banaka. Uri muri Yesu Kristo nta bwoba kuko. Nta bwoba parce que nta kimwe gishobora gushikira umwana w'Imana itavyemeye. Inyonga z'Imana ariyo maso y'Imana ariko bayikunda, amatwi y'Imana ariyumviriza, yumviriza abana bayo. Uti none ni kuki abana b'Imana cyangwa abantu b'Imana bapfa? Gusa wumva ngo bapfuye, harya misiyo yabo iba yarangiye. Intumwa 12 zarapfuye zipfa uku n'uku, kandi twumva ko aparama uraba iby'abantu ko babibona ko zapfuye neza, mugabo zapfuye zinezerewe, zifise umunezero. Uribuka ya mabuye bakubita Stefano, bakamukubita bakamusenyagura, bariko baramutera, ariko twenga arangamiza mu ijuru ati bagire ikigongwe, ntibazi ico bakora. Arangamije mu ijuru aranezerwa, abona Yesu Kristo aje kumutora. Batera amabuye badatera amabuye, cyo bivuze ubuzi y'ubuca. Hariho umuntu yava hariya kwa pasiteri twakorana hariya za Kibago,
une dame charmante agize neza twakorana muri RTNB abandi bariko baramucokora ngo ariko aho uriko uragenda gutyo uribuka ko wapfuye ikibago muri Tanzania. ugenda ushinze umutwe uribuka ko iwanyu ari ikibago ariyo wavutse urazi nyine yabishi jewe ndabiyoja sindabiyo napfuye Nziza cane yego. jewe ndabiyoja sinzabiyo napfuye Amen. natwe iyo tuje turaba mw'ijuru Amina. turabe iyo twapfuye turabe twapfuye muri wa mwijima oya turaba mw'ijuru turaba iyo tuja turabiriyo iyo tuja bagutera amabuye baguteka bagutuma twe turaba iyo tuja turaba iwacu tuja mw'ijuru. Haleluya. Urumva ko agakiza ari keza, niyo hari trésor caché, niyo hari sagesse caché, niyo hari puissance divine na guérison divine na paix en Jésus-Christ. N'ahandi waronka amafaranga menshi ukagira amayero menshi ntushobora kuronka amahoro. Waronka iki, waronka indege nturonka amahoro. Watwara Amerika ugateranya na Europe na Afrika nturonka amahoro. Yesu Kristo atari muri wewe. Kumana ubwoba baranyica barandoga barangira iki no parce kubera iki urupfu waratsindiwe igorogota. Kubera iki rwasizwe? Ko turi aba Kristo. Yesu Kristo akaba yarazutse, natwe tuzozuka. Murabizi dupfa tubaho twaratsinze. Pawulo niwe yavuze ati kubaho ni Kristo, gupfa ni inyungu. Qu'est-ce que ça veut dire? Turi hano kubaho turiko dukorera Kristo, ni ku nyungu ya Kristo, si kuri twebwe, si kuri twebwe, si kuri twebwe. Hariho abajene bigeze kuza kundamutsa hano mu Budage, kandi mengo bari mu Budage turiko turaryoha twayazi guca isi ndavyumva igituma n'imyaka yanyu muri hano mu Budage ngo sinzi igituma mutaja mu Burundi ngo naje sindavyumva mugabo naravyumva mugabo ndavyumva ndabizi kuko nari narateguye ipasi yanje bien mu Burundi kandi nabo nari kugira pasiteri rero arabizi nari kwibera muri Canada iyo hari abana benshi iyo hari umuryango munini pasiteri rero arabizi na madamu. Ariko kubera Imana yashatse ko nza ngaha ndi ngaha sinzigera nzomarira ngaha. Hariho n'abantu b'abakozi b'Imana bavugishwa abafeke kuko bari n'abazungu naco bandonderako ngo Imana aho muzoba n'ivyo bishaka ko muba. C'est ça. Turude yuko naho uraronka impapuro nturaba umutima nturaba udasinziye, wewe guma muri Kristo, injira muri Kristo wazironka utazironka. Kandi Imana ubwira uti Imana ubugingo bwanje ubugingo bw'umuryango wanje ndamushize mu kiganza cawe, ibindi ntumbaze, ukorera Imana. Kandi nababwiye ko itanguriro ry'ubwenge yo kumenya Imana uriko utegurira odera. Rega afese Satani iratuzibira dufasha yuko izi yuko iyi myaka yo kuba mw'isi ari ubuzima bwacu ari ubu gusa. Iki abantu boraba purusantaje uti mbega muribuka yuko ari ubundi buzima twimirije? Ntavyo bibuka. Nico gituma hariho umuntu yigize kuvuga ati ni nakaravye no musi kantwengeje ngo ngomba kubabwira
ingene mutegeza kubaho neza, mutegeza gufungura neza, mukaryama hakiri kare, mukagira iki n'ibiki, ngo mugabo na cyahereza abavuga ngo mugabo ntahari uko fedefe uzopfa. Mm. ngomba kubabwira ingene mutubebatereze mufungure neza, murye neza, mugabo uzopfa. urudire yuko uko nawe wokwifata neza ukibungabunga gutyo ukagira iyi fedefe uzopfa. hariho umugabo umwe yari mu Burundi yagira ati jewe ndifata neza, ndyama kare, ndagira siporo, ndagira muri natation, ariko ejo yabundi aheze iminsi mike yarapfuye. uruvuze yuko l'essentiel si kumenya iminsi uzobaho ngaha kw'isi. ngaha kw'isi ukwigira uti none ko ndi ngaha kw'isi ndiko ndakorera Imana koko, ndiko ndakora raporo izoshikana mu ijuru kugira ngo nzotange raporo consistent, nzobwira Imana koko. hanyuma aho niho tuzoba turiko turagira raporo consistent, raporo igiye neza. none rero kugira ngo tugume muri Yesu Kristo, muri Yesu Kristo, umutsiro ni mu nzu yokora iki? tugume muri Yesu Kristo mugire mwumvirize agakaririmbo, mugabo mwumvirize cyane cyane amajambo, ntimwumvirize melodi ubwo sine muririmbyi nkamwumvise. munsi y'umusaraba kiza Yesu niyo nifuza gose kwamamagaraye, nibuye ry'igitare ryari igitutu rinkiza n'indugumba mu rugendo rwanje. umusaraba wiwe niho mwihuriro ry'ukuri n'urukundo vy'Imana ihoraho. nk'uko muri za nzozi Yakobo yarose, wabaye icuririzo gishika mw'ijuru. hirya y'umusaraba mbona nyabareka, n'umunwa w'ikuzimu wakamwo umuriro. ariko hino yawo umusaraba uteze nk'amaboko bize singweyo. kuri uwo musaraba umenga nshobora kubona Yesu abambwe ari je wazira. cumbitwa mu mutima mbonye igitangaza, ko yemeye kunkunda naho namubamvye. munsi y'umusaraba iyo nzogerera, naho nomba ivyanje bizombera inyungu. nakizonera isoni shite ivyaha vyanje, zamanira tagusa uwo musaraba. Mana yanje, data twese uri mw'ijuru, uragahezagirwa, warakoze kuza kudutabara, warakoze kwemera kuva mw'ijuru ukaza kutubambirwa ku musaraba igorogota. nico gituma Mana nzima twibutse urukundo rwawe, twibutse imbabazi zawe. Mana nzima ntawo kuvako, kuko Mana nzima waraje uradutabara, uraducungura twarabona ugupfa rubi. Mana nzima uraza n'ubu uradukiza, uradusengera iminsi yose, uraza uraturungikira mpwemu yera, n'ubu niwe aturongora muri iyi nzira yo kuja mw'ijuru. niwe mwiza Mana nzima, kandi ubundi uruzoza kudutora. nico gituma Mana nzima n'ubu dufise ivyizigiro vyinshi. uwakwizeye ntiyamaramaye kandi ntazomaramara nk'uko wabitubwiye. ubandanye ntuduhebe, kuko waratubwiye yuko uzogumana natwe aho tuzoba turi hose mu bihe vyose gushika ku muhero w'isi. hanyuma uzoze kutwitorera, tuze kwibanira nawe we ibihe bidashira. urakoze, bagahezagirwa byose bigende neza. nizeye amina. murakoze, Imana ibahezagire. Amen, amen, murakoze.